Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nyemerera nguhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'ino ndwi, igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwaramutse neza, nakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwu munsi, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu ca Uganda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania ndetse na Kenya, mwese ndabahaye ikaze ntanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure, mubandanye muroranirwa mu vyo muriko murarangura. Nokwibutsa ko ngaha kuri ino mboneshakure tugushikiriza amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya, kamwe ku kandi ku gihe. Ano makuru ari buba ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Perezida Ndayishimiye avuga ko umuhanuzi wiwe yamuhanuye kuca Tanzania hatahutse i Burundi ku gutinya ibihuha vya kudeta. Ano makuru nyene ndibuze kuyagushikiriza ngaha kuri ino mboneshakure mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo muri komine Rugombo haratowe ikiziga c'umuntu afise imyaka iri muri 40. Ikiziga kiriko kirononekara caratowe n'abarimyi ku gacimbiri ka Rubuye ku musozi wa Mparambo ya mbere muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bavuga ko yishwe bagasaba ko hoba amatohoza adahengamye. Musitanteri wa komine Rugombo aremeza ayo makuru. Ino nkuru nayo nyene ndibuyigushikirize mu buryo bw'idonido kamwe ku kandi ngaha kuri ino mboneshakure mu kanyi gatoya, ntuje kure. Nayo kandi ntaratangura ano makuru mu buryo bw'idonido, womenya ko hari ikiyago kirindiranywe igishika cinshi kuri uno munsi wa mbere w'ino ndwi, igenekerezo rya kabiri z'ukwicumi 2023. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ari buze gushikiriza imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka ibikorwa vya leta mu gice ca kabiri c'umwaka w'ibihumbi 2022 ushira w'ibihumbi 2023. Mu gihe abashikiranganji bari bamaze iminsi baca imbere y'inama nkenguzamateka, rimwe na rimwe bikibonekeza ko hari ibibazo badafitiye umuco. Kino kiyago kirindiranywe igishika cinshi kuko hitezwe gutanga umuco ku bibazo bihanze ubuzima bw'igihugu. Ntuje kure ngaha kuri ino mboneshakure vyose turabibatohoreza, hama tubibashikirize kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Nayo ntanguye ano makuru mu buryo bw'idonido nuko womenya ko Perezida Ndayishimiye hariko avuga ko umuhanuzi wiwe yamuhanuye kuca Tanzania hatahutse i Burundi ku gutinya ibihuha vya kudeta. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye yarahishutse abagumyabanga ba CNDD-FDD bari mu masengesho arangiza ukwezi kwa Nyakanga 2023 ko ibihuha vya kudeta vyashwaye abarundi bose, mbere ngo biranashikira no ku muhanuzi wiwe yahatswe kumutuma afata ingingo mbi. Uwo muhanuzi wiwe akaba ngo yari yamuhanuye kutazana indege mu Burundi avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko ahubwo yopfuma afata indege imushikana i Tanzania maze akaza mu Burundi n'imodoka. Evariste Ndayishimiye akaba ngo yaraciye areka gukorera ku ivyo bihuha, akaba yaribukije abari mw'ayo masengesho ko ata muntu n'umwe atinya kuko afitaniye amasezerano n'Imana. Imbere y'isinzi ry'abagumyabanga bari mw'ayo masengesho yabaye kuri uwu wa kane muri ino ndwi irangiye mu ntara ya Gitega, Perezida Ndayishimiye yagize ati: abantu bavuga ibintu novuga nti ubuhanuzi bwa shetani ngaha mu Burundi. Ntibari bazi ko bariko bahamagarira Imana ica iratonda, kuko aho shitani yameze umugara niho Imana ica itonda nyene. Jewe narahuye n'ibiteye ubwoba birengeje urugero ndababwire. None nk'umuntu yatoromatije umuntu gushika ko anterefona ngo ndagusavye ngo ntuzoze n'indege, ngo pfuma ufata indege ikujana muri Tanzania, nzopfuma nza kukwitorera n'imodoka. Ngo ivyo bambwiye birateye ubwoba. Evaristo Ndayishimiye yarongeye agira ati:
narababajwe n'umuhanuzi wanje aho kuja kurondera angirire note d'analyse ambwira ukuri agashaka kunkubita ibihuha ngo mfate ingingo mbi. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabwiye abagumyabanga bari mw'ayo masengesho ko umuntu wese ashaka kumutera ubwoba ngo yoreka kwiruhisha kuko ari kumwe n'Imana. Ayo majambo Perezida Ndayishimiye yayashikirije inyuma y'amakuru y'ibihuha yagiye aratangwa avuga ko hari umugambi uriko urategurwa wo kumuhirika ku butegetsi. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugejeje ko mu ntango z'ano makuru nyene mu mpfunyapfunyo, inkuru itari nziza yavuga ko muri komine Rugombo hatowe ikiziga c'umuntu afise imyaka iri muri 40. Womenya ko ngo hari ikiziga kiriko kirononekara catowe n'abarimyi ku gacimbiri ka Rubuye ku musozi wa Mparambo ya mbere muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Abanyagihugu bakaba bavuga ko yishwe bagasaba ko hoba amatohoza adahengamye. Musitanteri wa komine Rugombo aremeza ayo makuru. Amakuru ava mu bajejwe umutekano yemeza ko ico kiziga catowe mu nzu iriko irubakwa hafi y'uruzi Nyakagunda. Ayo makuru akaba yemeza ko uwo yishwe yari aboshe kandi hatamenyekanye. Yari afise inguma umubiri wose bikaboneka ko yishwe habanje gukubitwa cane. Abatanze amakuru bavuga ko ico kiziga cabonywe n'abanyagihugu batahutse bava mu mirima. Yari yambaye impuzu nziza n'ibirato bishasha bituma umuntu yiyumvira ko atari umunyagihugu w'umurimyi wo ngaho asanzwe. Uko akaba ariko bavuze bakabona ko uwo muntu yoba yarambuwe ivyo afise n'amafaranga imbere yo kwicwa. Umuntu aba muri ako gace akaba avuga ko gutora ibiziga vyama vyabaye muri ako gace. Musitanteri wa Rugombo aremeza ayo makuru, ikiziga naco kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vya Cibitoke. Asaba umuntu wese yogira amakuru kuri uyo muntu yishwe kuyatanga kugira ngo umuryango wiwe n'abagenzi babimenye. Gilbert Manirakiza akaba asaba abanyagihugu gufasha igipolisi c'Inyamiramabi kumenya abicanyi. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nuko hariko haribazwa bati ese igice ca Groupement ya Busanza cigaruriwe na Uganda? Abanyagihugu bo muri Groupement ya Busanza muri teritwari ya Rutshuru mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bavuga ko Uganda yunguruje ibiranga urubibe rw'ico gihugu na Uganda. Abategetsi b'Abaganda n'Abanyekongo ntibaragira ico babivuzeko. Kubw'abanyagihugu ivyerekana urubibe hagati ya Kongo na Uganda vyarashizwe mu gisagara ca Mungo hafi ya Bunagana. Mu mpera z'iyi ndwi umurwi w'Abanya-Uganda waratanguye gushinga imbibe ku birometero vyinshi hagati muri teritwari ya Kongo. Ivyo akaba ari ibivugwa n'Abanyekongo babibonye. Bavuga ko hariko haba ukwiyagurira bidaciye mu mategeko teritwari ya Uganda mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abanyagihugu bavuga ko hari vyinshi batakaje bakagira bati ntidushobora gushika ku matongo yacu kugira ngo tuyakorere kuko yabaye ay'Abaganda. Si incuro ya mbere kandi ngo ivyo bibaye. Kubw'abidoga si irya mbere. Imyidogo nk'iyo yaribonekeje muri Groupement bihana imbibe ya Binza. Muri kahise Uganda yari yarunguruje imbibe mu gice ca Binza. Abarongoye Kongo ntaco bakoze kugira ngo bagarukane urubibe aho rwahoze. Uko akaba ariko abanyagihugu bagaragaza umubabaro imbere yo gusaba ababijejwe gufata ingingo zaba iz'imigenderanire y'ibihugu canke za gisirikare mu ntumbero yo guhagarika ayo mayeri ya Uganda. Amashirahamwe yigenga ya Rutshuru akaba asaba amakungu na cane cane ubumwe bwa Afurika na ONU kugira ico bukoze kuri iyo dosiye. Abategetsi ba Uganda canke ba Kongo ntibaragira ico bashikirije kuri iyo dosiye nyene. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye muri iki gitondo c'uwu munsi wa mbere w'ino ndwi w'igenekerezo rya 2 z'ukwicumi. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa. Utegerezwa rero gusa kubana natwe ni ukumanuka musi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner nawe ukoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza. Urafyondako hama uduha intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi, yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure.